Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 Rusama muri komine Rugombo mwishirahamwe Iniproba rihurikiyemwo abatwa hatunganijwe amatora yo gushiraho inzego nshasha zisubirira abahahora. Ayo matora akaba yahagarariwe n'umushingamateka niyo bitanga Nema yatowe muri komine Rugombo. Hakaba hatowe uwugiye kubaserukira muri komine Rugombo ndetse n'abandi bazofadikanya hamwe n'abagiye guserukira abandi muri zone Rugombo, zone Cibitoke na zone Kiramira. Ewe itwi ry'ugwaruka ntawe utokumviriza. Cishatse Izahake avuka muri zone Kiramira ku mutumba Kiramira niwe yatowe guserukira abandi muri komine Rugombo. Ni kwa Cishatse Izahake mba ku mutumba wa Kiramira zone Kiramira. Amatora yabaye kandi yabaye neza. Jewe natorewe kuba umukominari wo mu bwoko bw'abasangwa butaka. Ngo abagiye guserukira bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ivyo akaba ari byo atorewe kugira abaserukire. Jewe ico nzoba njejwe kumviriza bene gihugu, kuko haraho umwene gihugu mutoya adashobora kuba yo kwigeza, mugabo kubera haba hariho uri imbere yiwe niwe ashobora gushikana ibibazo aho bitegerezwa gushika. Ico no bizeza jewe ngiye kubatunganyiriza ntaravye umutumba canke zone bijanye n'uburaro canke se mu bijanye n'abana bigisha canke mu bijanye naho barima, kuko ntaho abatwa bafise bashobora kurima kugira nabo baronka ukuntu bashobora kwibeshaho, mbere n'ababana baronka ivyo bafungura bari ku mashuri. Umushingamateka yatowe muri komine Rugombo nawe aratwiganira uko igikorwa cyo gutora indongozi nshasha cagenze. Hari igikorwa cyakoretse hano, ubwa mbere na mbere tubanza gushimira Imana cyane kuko ntibyari byoroshe, byagiye biragorana rwose, ariko Imana yatugiye imbere iradufasha, igikorwa kiraba nk'uko twari twagiteguye. Cyari igikorwa cy'amatora, twari turamutse dutora uzoserukira abatwa muri komine Rugombo. Ishirahamwe mpuzabatwa Iniproba twama twabikoze mu gihugu cyose, turatora indongozi ziserukira abandi batwa uhereye mu ntara tukamanuka mu komine, hanyuma naho bidushobokera no mu mazone tukabashiramo. Ukuvuga nk'abo twaramutse dutora uno munsi twatoye indongozi izoserukira abandi batwa muri komine Rugombo, twongera dutora n'izindi ndongozi zitatu zizoserukira abandi batwa mu mazone atatu, ukuvuga zone Kiramira na zone Rugombo na zone Cibitoki. Hanyuma twongera dushirako abahanuzi batatu bazoshobora gufashanya n'abo bandi nizo zindi ndongozi twashoboye gutora. Abatowe batogwa kugira bashikane imbere ibibazo ababatoye baba bahura navyo mu buzima bwabo bwa misi yose. Abo dutora tubatora kubera ko kenshi na kenshi usanga mu batwa hari utubazo twinshi gose, ugasanga biriko birabagora ukungene bashobora kwitura inzego. Abo rero tuba twatoye ni kugira ngo bashobore gufasha abo bandi batwa bagenzi babo ku bibazo nyamukuru bakunda gushikirwa navyo. Dufate ibibazo byo kuburana, ibibazo by'amatongo, ibibazo byo kurenganwa kenshi iyo bishitse, baraheza rero bagaca bitura izo ndongozi tuba twatoye kugira izo ndongozi nabo aribo bashobora kubashikira imbere. Dufate nko kwa musitanteri canke kwa nyakubahwa guverineri kugira ngo bashobore kubashikanira ibibazo byabo gaheza bigatora inyishu. Ngo kuvaho abatwa bagiye baraserukirwa, intambwe yarabonetse cyane. Ishirahamwe Iniproba riri mu gihugu cyose kandi kuva ribayeho hahindutse byinshi. Intambwe yarabonetse cyane kandi turabishima cyane. Ishirahamwe mpuzabatwa Iniproba rikora ku rwego rw'igihugu cyacu cy'u Burundi, ni ukuvuga mu ntara zose, nta ntara n'imwe itari mu inzego ziserukira abandi batwa zashinzwe n'ishirahamwe Iniproba. Hanyuma turabishima cyane kuko turabona akarusho, kandi hariho ibintu binini cyane byagiye birahinduka, kuko iyo bishitse nk'umuguverineri tuba dufise cyangwa musitanteri
amaze kuvugana n'iyo ndongozi akabona yuko icyo kibazo kiba gikomeye, birashobora gushika nka musitanteri agatelefona, dufate nka jenda ry'ishinga amateka canke atanerefonye akatelefona muri iniproba ku rwego rudutwara au niveau national, hanyuma iniproba igaca ishobora gufashanya na za nzego zayo mu ntara aho haba habaye ikibazo kigatorisha. Twabamenyesha ko ico gikorwa cagenze neza ku ruhande rw'abatowe ndetse n'abatashoboye gutorwa. Ico gikorwa kikaba catunganirijwe muri zone Cibitoke ku mutumba wa Cibitoke muri komine Rugombo. Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.